Izo mbuto zatanzwe na leta zahabwa abarimyi ku mitumba yose n'amakartier mu makomine yose aho umurimyi yaronka ibiro bibiri. Abayaze n'insamirizi imbonesha kure buntu aho zariko zitangirwa muri komine ya Ngozi bagashima ko leta iriko yorohereza abarimyi kuko ngo ibiciro vyagabanutse cyane ugereranije no ku mwaka uheze. Bagasaba ariko ko boronswa ibindi kuko hari abarima imirima minini usanga bakenera ibiro vyinshi. Nari nkeneye ibiro 75 mfise hegitari zirenga zitatu, none bampaye ishashe imwe y'ibiro bibiri. None mwumva ibi biro bibiri mwumva bizomariki, kandi ndi umuntu nari nkeneye nk'ibiro nka 75. Tusaba yuko leta yoraba hanyuma twebwe abantu dufise indimiro nini hanyuma bakaheza bakatwongera imbuto. Byerekeye iby'ibiciro mu isoko, iyi shashi imwe baduhaye irimo ibiro bibiri mu isoko igura amafaranga 50,000, ariko ngaha no kuri Imana ishimwe naha ari bikeyi biri ku giciro gito, amafaranga 8,400 n'amafaranga bayabaye. Tuvyakiriye neza cyane ko imbuto turayironse, ariko tuyironse hakiri kare, naho tuyironse hakiri kare turose nkenya. Nk'ubu nka jewe nk'akarorero nashaka ibiro 10, ariko muri ivyo biro 10 ndose ibiro bibiri, murabibona ngibi. Mugire ndose ibiro bibiri nashaka ibiro 10, urumva yuko hakiri hagahaze, ariko kumbere baracabandanya barondera ntawo bimenya, bagaca umugani mu Kirundi ngo ukoso aguhaye umwaka ni kuwufungura. Ibiciro tuvyakire neza cyane, birahimbaye. Abo ibigori vyari vyabonetse byari bihimbaye cyane. Umwaka uheze w'ikiro cyarigeze no ku 35, kandi n'ubu no ku isoko ikiro cyari kigeze ku 25. Urumva yuko leta igize akakigoro ko kuduha ku 4,200. Nukuri Imana ihezagire. Umunezero dufise n'intangere, na cyane nk'uko tubirose ku biciro binezereye cyane. Nka jewe nk'umutima wanje numva wuzoye amashimwe, kuko twaraba ku masoko turiko turabaza ibiciro, twabaza tukumva batubwira ibiciro by'umurengera bimwe biduteye n'ubwoba, bigatuma no kwihebura ngo twari twihebeye ko tudashobora gutera imbuto zirobanuye. Urumva twagomba twishimire gutera imbuto zitatuha icyizere kugira ngo twimbure neza. Icyizere cya leta iriko iratugirira nako batariko baragira kugira ngo natwe tugire icyizere yuko dushobora, nubwo turose nke turashobora kubona yuko botwongerereza, kuko twabonye bwagaragaje urukundo yuko bakunda bene gihugu bikwiye cyane. Umuyobozi w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Ngozi kavuga ko imbuto zizoboneka ku rugero rushimishije, agasaba abarimyi kuzikoresha ico bazironkeye. Haruhande y'ivyo leta yatanze, hariho n'ibindi bisanzwe bitangwa n'amashirahamwe asanzwe yunganira leta mu iterambere, nayo nyene biriko biratangwa, ndetse haraheze iminsi bitanguye gutangwa. Rero nivyo turiko twakira uno munsi navyo nyene biri kuri icyo giciro nyene c'2,200, kandi byose bitegereza gushikira umurimyi biciye muri iyo ntunganyo leta yashizeho. Ikindi naco nuko haruhande n'ivyo murazi yuko hariho nibindi biva mu bagwiza mbuto, na cyane bamwe babigwiza bafatikanije n'ikigo izabo. Nivyo rero biriko biratangwa, na cyane bitanzwe n'amazu y'idandarizo yemewe n'amategeko y'abagwiza mbuto. Bisigura rero yuko gushika uyu munsi dukoze ibiharuro tugaterateranya imbuto leta yahaye bene gihugu, tugashirako nivyo biriko biraza bitanzwe n'amashirahamwe ajejwe gufasha leta mu iterambere, aho novuga za Tubura, novuga za Piparuvebe, eka hariho n'izindi. Turona yuko turiko twababa amatoni 200 ariko araja mu bene gihugu. Murumva yuko duce dushirako nivyo biri mu bagwiza mbuto, murumva yuko abene gihugu bashobora kuzoteragira imirima yabo atakibazo. Tugasaba rero ahubwo yuko uku kuntu leta yabitwararitse mu kubarosa imbuto ku giciro kitavuna, yuko nabo bogira gatima ko kuvyakira babijana mu mirima ariko batabijana ku isoko. Uyo muyobozi akavuga ko ibiharuro vyerekana ko imbuto zose zababa amatoni 200 ariko araja mu bene gihugu.